Mose yari umwe mu bakenerarugamba uko babyita muri CNDD-FDD radiyo Inyundo ijwi ry'ibiyaga binini muri yara atumwe n'umugambwe yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi, ariko kubera ko yagaragaje gusa umubabaro ku barundi bahungiye mu Rwanda, ibyo byatumye bamugira umugambi wo kumugandagura. Baramwishe Afsa Mose, baramwishe, kandi nta matohoza yaba, kuko utohoza utazi uwabikoze. Byakozwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Hari umugambwe IPD Zigamibanga wari warashinzwe mu ntumbero kugira ngo igihe CNDD-FDD itokwemererwa bazoce baja muri IPD Zigamibanga. Umukuru wawo Zedi Feruzi yarishwe muri 2015 azira kutumvikana cyangwa kutumva no gushigikira ibyo CNDD-FDD iriko irakora. Abawusigayemo bandi baratotejwe, abatahunze bahuma mu gihugu, utemeye guhora nawe nyine yarahohotewe canke yarishwe canke ari mu ibohero. Mwibuke umushikiranganje aheruka kugandagurwa akiri mu mabanga. Gabi Bugaga aheruka kugandagurwa akiri mu mabanga, akiri umushikiranganje. Ejo bundi mwese mwarabibonye. Ni ukuvuga ubutegetsi naho tutaramenya icyatumye Bugaga agandagurwa, icyo tuzi nuko harimo gukeka ko yoba yagomba guhunga, bivuze ko atarashigikiye imigabo n'imigambi nuko CNDD-FDD ikora. Narababwiye yuko yagiye guhanuza umushikiranganje wo kwivuna abansi, hanyuma akamubwira ati wohunga abantu ukabasigira nde. Sylvestre Ntibantunganya igitabo aheruka gusohora ni igitabo kirimo ikinyoma gikabije, kandi nivyaba ngombwa nzovyandika ndabishe nanje mu gitabo mbeshuze ayo mabi ariko arakora. Mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereje, mwumva ndi Jean Christophe Mugisha, i radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Turi kigenekerezo rya 5 kwezi kw'indwi mwaka wa 2026. Kuri mikro ndi kumwe na Apotre Berantungwa, nayo akaba ari umuhuza bikorwa muri URN hitamwo neza. Apotre ndakuramukije, ndakwakiriye muri kino kiganiro. Ndaramukije abatwumviriza ndetse n'abanywanyi ba radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Reka namwe mwese muko muratumviza nongere ndabahe ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe, aho kibazo tugiye kurabira hamwe ari kibazo gikomeye cyane cugarije akarere k'ibiyaga binini ndetse no Burundi burimwo. Apotre, kibazo ni kimwe gusa, mbega muri URN hitamwo neza mwiyemeje kurwanya ihonyabwoko mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini kose. Iyo turavye hirya no hino tubo turabona abajenosidere canke abakozi b'ihonyabwoko aho bariko bariyegeranya aho bari hose mu karere ko bakorera hamwe. Uretse ndetse n'amabi bamaze gukora bakoze, biraboneka ko bafise umugambi mubi wo kwica, kumena amaraso y'umututsi ahari hose. Apotre, mbega nk'umuhuza bikorwa mubona gute aka kabi kabishe kagira gasubire kurandagata mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini? Mbega mwoshobora kutubwira abo bagiye gukora iryo honyabwoko tukabamenya? Urakoze cyane, n'ikibazo kitoroshe, n'ikibazo kiduhanze, ni n'ikibazo kandi dukurikiranira hafi tukagerageza no kurondera icyo tuma kiranduranwa n'imizi biciye mu nzira zitandukanye, kuko abakora ihonyabwoko si abantu babyuka mu gitondo ngo barikore. Ni ibintu biba byarateguwe kera, bikigishwa mu mashuri amwe rimwe na rimwe, bikigishwa mu migambwe, bikigishwa mu madini, bikigishirizwa mu kinyegero canke ku mugaragaro, hanyuma abamaze kwiyemeza kubikora bakabikora. Ubwa mbere nagira ngo rero ngushimire kuri ico kibazo canke ivyo bibazo bikomeye, nshimire kandi n'abatwumviriza. Hanyuma kubijanye naho kabikabishe kagira gasubire kurandagata mu karere k'ibiyaga binini, nukuri birateye ubwoba, birateye n'amakenga kubona mu kinjana turimwo
umuntu afise ubwenge agenda mu nzira yambaye impuzu yubahuka agakora ibyo mbona bakora ku mugaragaro. Ariko kandi hari umugani baciye ngo uyibuhetse ukabwiza uri mu mugongo. Hari ibyo bakoze canke abavyeyi babo bakoze bagomba kubagumiriza ariko ntibizoberera. Kubijanye n'abarundi mpere mu Burundi aba CNDD FDD, iyo tuvuze CNDD FDD ntituvuze abanyamugambwe bose kuko hariho imperekeza batazi ibibera muri urya mugambwe wa CNDD FDD. Hakaba hariho n'abandi bafise ibyo bafunditse kera canke vuba mugabo bikomeye bishigikiye ideoloji y'ihonyabwoko, intumbero y'urwanko mu Barundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Hariho rimwe na rimwe haboneka inzandiko izo basinyiraniye zo gukorana kugira ngo barimbure umututsi. Hariho na hamwe tubona abatsinzwe nk'akarorero nk'abarundi bamwe bari mu migambwe ya CNDD-FDD na FRODEBU batsinzwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, aho usanga bashigikirana kugira ngo abarondegwa na sentare mpuzamakungu canke sentare y'u Rwanda ku vyaha vy'ihonyabwoko baregwa n'abakorewe ihonyabwoko canke n'abacitse kw'icumu mu Rwanda kugira ngo bashobore gushikirizwa ubutungane bazwi ku vyaha bakekwa ko kandi bongere babacira imanza zibereye intahe bokere bakubite mu gahanga. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Nk'ubu igituma ndababwira ko aho karanda kagiye kurandagata ntigatanguye uyu munsi, kamaze igihe kirekire. Uravye ivyo CNDD-FDD ikorera abantu bagerageje gushira habona ukuri canke bagaragaje ko batabashigikiye, nagira ndakubwire yuko batashobora no kugira umutwe abo basangiye umugambwe mu gihe bagaragaje yuko bashigikiye umubabaro w'abatutsi. Ndabaha nk'akarorero, hari umudepite umushingamateka yari mu nama nshingamateka y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'Uburasirazuba EALA, akaba ari n'umunyamabanga wa leta, yishwe mu 2016 avuye kugendera impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda. Hanyuma asanga abana batagira abavyeyi bahari, abona abavyeyi bafite utwana batagira icyo batugaburira bamuririra. Afsa Mose yari umwe mu bakenyerera rugamba ko bavyita muri CNDD-FDD, yagiye muri EALA atumwe n'umugambwe, yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi, ariko kubera ko yagaragaje gusa umubabaro ku barundi bahungiye mu Rwanda, ibyo byatumye bamugira umugambi wo kumugandagura. Baramwishe Afsa Mose, baramwishe, kandi nta matohoza yaba kuko utohoza utazi wabikoze. Byakozwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Hari umumenyeshamakuru bya Bigirimana w'ikinyamakuru Iwacu yaburiwe irengero muri Nyakanga 2016. Uyo yandika ibiriko birakorwa n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza, ariko ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Hari urwego mu Burundi rudaharanira inyungu za politiki y'Igiteka muri 2015, Madamu Maria Claudette Kwizera yari umubitsi wari Igiteka, yaburiwe irengero kugeza n'uyu munsi ntarigera aboneka kuva muri 2015. Hari umugambwe
IPD zigamibanga wari warashinzwe mu ntumbero kugira ngo igihe CNDD-FDD itokwemererwa bazoce baja muri IPD zigamibanga. Uwo mukuru wawo Zedi Feruz yarishwe muri 2015 azira kutumvikana cyangwa kutumva no gushigikira ibyo CNDD-FDD iri kirakora. Abawusigayemo bandi baratotejwe, abatahunze bahuma mu gihugu, utemeye guhora nawe nyene yarahohotewe canke yarishwe canke ari mu ibohero. Aho nenda babwiye ibya kera, mwibuke umushikiranganje aheruka kugandagurwa akiri mu mabanga. Gabi Bugaga aheruka kugandagurwa akiri mu mabanga, akiri umushikiranganje. Isho bundi mwese mwarabibonye. Nukuba ubutegetsi naho tutaramenya icyatumye Bugaga gandagurwa. Ico tuzi nuko harimwo gukeka ko yoba yagomba guhunga, bivuze ko atarashigikiye imigabo n'imigambi nuko CNDD-FDD ikora. Narababwiye yuko yagiye guhanuza umushikiranganje wo kwivuna abansi, hanyuma akamubwira ati wohunga abantu kabasigira nde. Bivuze ko ari we yamureze kwa perezida. Nta ndwi zitatu zaheze Gabe Bugaga yaciye agandagurwa. Ubu butegetsi rero umuntu wese adashikiye ivyiyumviro vyiwe no kumwica. Aha mvuze bakeya mu banyapolitike no mu bakora umwuga wo kumenyesha amakuru ndetse n'abari mu mashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Mvuze bakeya kubera ikiganiro cuca kiba kirekire, mvuze amazina y'abantu bishwe bagandaguwe n'ubu butegetsi kuva 2015 kugeza uyu munsi. Ariko sinogera ntavuze ku basirikare. General Athanase Kararuza yari ashinzwe ibikorwa bya gisirikare mu biro by'icegera cy'umukuru w'igihugu muri presidence. General Kararuza yari umututsi, yishwe mu gitondo, arashwe ndetse apfana n'umugore wiwe n'umukobwa we atashotse acikana, bakamujana muri hôpital militaire. Bamusanzeyo baramwica. Uyo bavuze ko agiye matohoza n'uyu munsi naco barerekana. Ariko nkuko nama ndabibabwira, ndagira ndababwire yuko ubu tuvugana bimaze gushigwa hanze inama yo kumugandagura aho yabereye, bugaca mu gitondo bamwica. Urumva nta matohoza yandakenewe kuko abamwishe barazwi n'ubutegetsi. Ibi ndaja kusaba udufashe kugira ngo abantu batahure babone umugambi w'ihonyabwoko wo kugandagura abatutsi bakoresheje kamwe kamwe ko bawutanguye kera. Aho hari 2016, uyu munsi hari umukolonel retired yashize mu zabukuru yahora muri FDLR. Ico gihe yari Bujumbura kuri Hotel Dirac, aho yahurira na bamwe muri documentation no mu rwego rwa presidence. Babivuze yumva atazuhava apfa, mugabo avuga neza asobanura yuko iyo bicaye ku mugoroba baganira bakavuga umututsi umwe canke babiri bagomba kwicwa mu gihe runaka. Ibi rero nivyo twamateyo turavuga. Bo aba CNDD-FDD bari ku butegetsi, barakoresha yego bamwe mu batutsi, ariko abo bakoresha suko babakunda, no kugira ngo babafatire runini babandanye bica kamwe kamwe. Ni bya bindi umuntu yugara ku muryango waho baja gusumira canke kwitabarira, ukagira ngo uratonze ku murongo ni muremure, naho arerekeye uri karandiga umuntu mw'imbere mu nzu arindiriye ko hava kugira ngo batware ikiziga. Nuko bimeze. Ndagira ngo ubashiriye mu ijwi ry'uyo mu colonel retired Bola. Abarundi bafite ideology yacu nyine ya Hutu yo kwanga abatutsi, kuko CNDD-FDD ishingura ubumbashi na za Pweto barenzaho babigize mu ruhari. Bivugitse ngo bagendera ku mafunzo cyangwa ku nama abagisifari babaga babahaye. Na n'uyu munsi niyo bafite, kuko nagize amahirwe muri 2015, sinzi niba icyo gihe kuba nabamenya nagize amahirwe, ariko ndabazi neza 2015 n'ubundi bampayeyo mission nk'umuntu warushinzwe iperereza ryo hanze, mara y'amezi 5. Icyo gihe nkuru nziza yarakiriho, ariko nimugoroyo twabaga turi nko kuri Hotel Dirac, nta bindi baga
gupanga abatutsi nibuze umwe cyangwa babiri ukuntu barabica. Ni gutyo deja ari nk'umujenerali de brigade witwa Kararuza bamurasha ari yondi baraye babitegura nje sinari mbazi uretse kuba mbyumva babivuga. Ariko ideology ntabwo navamo n'abarundi bose mu byumve neza, ariko aba CNDD-FDD 80% ideology yabo ni yindi yacu yo kwanga umututsi, cyane ko abitwa bagrikore barabakada bose ba Dismas abenshi bakoreye training twazikoreye hamwe, nani babacumbikiye mu frere witwa Jeva barabana. Nibaza rero ko mu byumvise isagaseseshwa rumuri. Nagira ndababwire mbere dushingiye ku iganiro n'amakuru dufise ko tugiye kubashirira ahabona umugambi muremure wo guhonya abatutsi haba mu Burundi, mu Rwanda, mu buseruko bwa Kongo, muri Somalia, muri Kenya, mu Buganda. Dushira habona ibimenyetso kuko birahari kandi bihagije. Tugire kubishira habona. Hanyuma tukiri ngaha muribuka mwese uko Colonel Jean Bikomagu yahoze ari umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto yishwe muri 2015 arasiwe ku irembo. Ivyo ntawobaza ubundi muntu n'umwe ubutegetsi bwamwishe. Yazize ko ari umututsi nta kibere karakora kuko yari yakukurutse yarakira mu gisirikare yaramaze igihe kitari gito adakora. Hariho Colonel Ndagijimana Charles nawe yishe 2016. Iyo rero aba bantu bariko barakora ibi bagerageza kwerekana yuko arabere bakica n'umubu bari kumwe kugira ngo ntimuzovuye kubisha abatutsi. Major Darius Ikurakure yari umuhutu ariko baramwishe bamwica muri leta major muri 2016. Ninde ukwicira umuntu muri leta major w'umuhutu umukoloneli canke major umufisier superieur agasohoka ataribo? Ibyo bakora babikora kugira ngo barondere abo bafata canke bice. Nk'uyo bamwisha bagomba gufata abasirikare b'abatutsi ngo bavuge ko aribo bateye amakambi bateye tamajoro bagomba kubamara kugira ngo baronke ingene babafunga abandi bakabica. Ariko akenshi ugasanga Imana ikinze ukuboko ntibabishike ko uko babishaka. Ibi bintu rero uciye ubiteranya n'ivyabaye kuva binjira mu gihugu ukaraba ibyo bakoze kuva 2015 kugeza uyu munsi mu mwaka wa 2026 nta kintu na kimwe bitandukaniye ko n'ivyakozwe kuva muri 1994 batangura ikiroberi cha CNDD bakaja baracamo imice myinshi CNDD FDD n'ibindi bipfuye nabi. Nta namwe bitandukaniye. Urabona ko biri ku murongo wo kugerageza kubaka ico bise Hutu power kugira ngo barimbure umututsi haba mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Aha no banka karorero hagati ya 1994 gushika 2023 hamaze kubaho amasezerano babeshanye na leta ko nizo leta nazo ibyazo biragoye. Uravye leta ya Buyoya, leta ya Domiciano bari bafise ibyo bakorera ko bitari iby'abarundi by'abandi bantu. Ariko raba CNDD ndababwira ingingo nkeya nk'ahantu nk'atatu. Iteza twarabivuze mu ganiro giheze, Iteza CNDD yateyeyo, CNDD-FDD yateyeyo yica abababa 150 b'abatutsi harimo n'abakozi ba OTB. Iteza barabica babazije gusakora abatutsi. Aho bari bahejeje formation harimo abaje kubigisha bo muri FDLR. Augustin Kuradupakase ICP yarabivuze. Nuvuga ngo ico gitero cy'Iteza ubu nta kindi kintu na kimwe kindi kirindiriye kugira ngo umuntu avuge ababikoze abashira imbere y'ubutungane abashengeze mu gihe hari amasura mu babikoze ihari iri mu Rwanda iri mu kazi. Ubu byararangiye. No kuvuga ko umwanya n'umwanya abarundi nimwarinda mukava mu bwoba mbona murimwo turashobora gushengeza abo bantu tukabitwarira kuko abishe abatutsi biteza baba 150 baramenyekanye. Uretse ko bari baravyiyemereye ubu hariho n'ababikoze bazi abo bajanye kubikora n'ababahaye amategeko harimwo SCP Auguste Kuradupakase yarabivuze
bo bakeneye amahoro kandi ndagenda babwire mu gihe cyo tuzohora ayo mabi akorerwa abarundi akorerwa bene wacu bitirirwa bagashirwa mu bwoko ntituzigira tubona amahoro. Igindi gitero cya kabiri ngomba kuvuga ni igitero cyabereye Ibugendana bateye mu nkambi y'impunzi zo hagati mu gihugu cyo bita makando de place bica abatutsi barenga 600 barabica barabamara nta wabacitse n'uw'Imana yongeye cyo kubaho babisha ijoro ryose gushika mu gitondo nta wigeze abakoma nta wigeze abamira kuko burya abatwara kiya gihugu bari bafise aho bahuriye n'iyo migwi kuko bari basangiye abakoresha babo bari babasangiye abakoresha bakoresha ubutegetsi bw'u Burundi ni nabo bakoresha sendedi kiri mu ishamba n'uyu munsi kibakoresha kuko nibo babazanye mu gihugu babaha igihugu ntibafashe igihugu ngo bagitware kuko bagifashe baragihawe ku mbehe ku mubehe bagihawe ku nkoko ku meza uyu munsi ni mpamvu batugira ibyo bashaka no kuvuga iki umukoresha cyangwa umubosi wa CNDD-FDD niwe ari umubosi wa Buyoya niwe ari umubosi wa President Domitien Ndayizeye abo rero n'uyu munsi ni bakiriko barabakoresha kandi ubu birakomeye kusumba mbere none ivy'Ibugendana navyo biciye ku muvugizi wa CNDD-FDD baravyiyemereye kuri BBC ko ari bakoze ico gitero dufise amatemonyage y'abarokotse babunye abantu ntibari bwamenyekane ko bamaze kuza mu gihugu bavuze ati naka twarabonye bavuga n'amafanta banyoye n'inzoga banyoye n'ivyo baganira nk'umuntu ari munsi y'igitanda munsi y'uburiri yinyegeje ahantu akavyumva. Aha rero sinogenda ntababwiye aha gatatu aho bakoze ishano bakaja kwica abana muri seminari y'Ibuta bakica abana 40 binjiye bahamagara amazina bava ngo batutsi baje kwabo abahutu kwabo. Ico ni kimwe mu bimenyetso byerekana yuko aba bantu babasende DFDD ari abajenosideri babimonogoreye babikoreye mu ishamba bakagomba no kubandanya n'uyu munsi nkuko tumaze kubivuga. Uyu munsi murabona ibyo ariko arakora mu burasirazuba bwa Kongo, murazi ibyo bahitiye bakorera abarundi nababwiye abishwe bazira gusa ko batabashikiye muri ayo mabi n'abandi bazira gusa ko arabatutsi kubw'umugambi wo kwiyemeza ko bazogira kamwe hama bakagira umugambi wa nyamwishi nama ndiko ndabibabwira. Yego nuko ibyo ni bice bitatu. Aha rero nagira ngo tugaruke imbere yuko ayo masezerano abaho bakaza muri ibyo by'ibigwanisho bagiye kugwana bica abantu ndababwiye iyo migwi nk'itatu bishe benshi cyarimwe naho gutegera abantu ku mabarabara bakabambura bakabicira mu modoka abana bo muri Scam baravukina Bururi bakabica aho bose bicwa kuko ari abatutsi ntibicwa kubera ikindi. Aho rero najyana bibutse genocide yakorewe abatutsi mu Burundi 1993 yakozwe n'abandi naho ari ku butegetsi naho muri CNDD-FDD mubona naho ari mu yindi migambwe ibashikiye harimo Frodebu n'iyindi. None iyo genocide ko yemejwe nabone kubera ikitakurikiranye turafise amajwi ya bamwe mu bantu babizi babikozemo hafi bana bironkeyemwo akazi yuko bigomba guhambwa ntibizokwigere biza ahabona ngo bakoze genocide mu 1993 bakurikiranwe. Ariko nagenda kubwira unyumviriza yuko CNDD-FDD kiradufasha kugira ngo abisha abantu 1993 bakoze ubunyabwoko 1993 mu Burundi bashobore gushengezwa tubifashijwemo n'iki nuko n'uyu munsi tuvugana bakiriko baragerageza kubesha amateka yabaye dufatiye kuri severe amaraporo yayo murayabona ibyegeranyo bakora murabibona. Nagenda babwire ko ubigiyemo ntibisaba no gusesengura urabona ko babitanga bikura atakuri na kumwe kurimo. Ibi rero dufise amazina y'abantu bagandaguwe 1993 barenga ibihumbi 90 abo tumaze kumenya amazina. Dufise ababagandaguye ku mutumba ku wundi hafi igihugu cyose. Dufise kandi n'abandi tutazi aho batawe n'ababagandaguye batari munsi y'ibihumbi 40. None
ko bariko barafasha kugira ngo bazimanganye amateka yo 72 bakoresha severe. Aya mateka ya 93 nayo nyene bariteguye kuyazimanganya. Ibitabo bihari ntibishoboka. N'iryo 72 no kwidigadiga no kwibesha bariko babikoresha nk'ibikoresho kugira ngo bashobore kuronka abo barungika muri Kongo ngo bagiye kugwana n'abatutsi bo mu Rwanda. Bariko babikoresha kugira ngo baronke ibipfamutima bashobora kubafasha gutema benshi muri wa mugambi wa kamwe no muri genocide ya Nyamwinshi bateguye gukorera mu Burundi. Ntibariko babikora kugira ngo habeho gusubiza hamwe no kubana. Ivyo rero bizobagira ingaruka mbi bonyene. Ndemeza ko 72 bo vyita genocide, bo vyita massacre nkuko benshi bavyanditse, biri bufate benshi muri bo kurusha abo bibaza ko bahanganye nabo. Kubera ko ibitabo tubona vyanditswe, amatemonyage dufise nk'abo mu manuko bw'igihugu no muri Bujumbura rirari arerekana neza yuko bamwe mu bare bategetsi mu gisirikare no muri leta bo mu bwoko bw'abahutu bagombye kugira kudeta y'umukuru w'igihugu yari ahari Micombero kugira ngo bimike ubutegetsi bw'abahutu bavuga ko batutsi ari bake. Aho babaharuriye rero niho ntazi, kuko kugeza uyu munsi ndababazwa no kubona abarundi bize baminuje mugabo bakaba bacemera ibinyoma vyavuye mu bakoroni yuko abahutu ari 50%, abatutsi 14% n'umutwe 1%. Atamatohoza atarusansuma yigezeho. N'uyu munsi iyo bagira rusansuma bagomba gutema kugira ngo bazoce bava ko abatutsi ari bake. Ico gitigiri bavuze kidashoboka bashingiye ku barundi bahari. Navyo bakoze mu Rwanda babesha. Ariko nagenda babwire ko ibyari magera byarageruwe. Ikoranabuhanga rihari yoroshe, ushobora kumenya ibyabaye igihugu cyose utavuye nahuri ukoresha ikoranabuhanga. Naho bapanga kuzoca internet navyo bazoshobora n'ibindi byo 93 twarabironse turabifise, kandi nta internet yari hari cyangwa ikoranabuhanga yari rihari nk'uyu munsi. Buri Coline yatanze raporo y'ibyabaye ku mutumbi wabo, abatema baba bababona, abacitse ku icumu barabavuga. Uwo bishe n'abamwishe benshi bamenyekana ko batema abantu, abandi babona bakamwica babona, cyangwa bakamutwara abandi babona. Nuko twamenya amakuru. N'uyu munsi rero navyo bazohesha ngo bashobore. Nibaza ko rero kukijanye n'abariko barabikora mwambajije ni CNDD-FDD n'imigambwe bashigikiye n'ibipfamutima bimwe by'abarundi nivyo bibaje inyuma muri uyu mugambi w'ihonyabwoko ryo mu karere no mu Burundi tutasize inyuma. Murabona ivyo bakorera muri Kongo, bagenda kwica abatutsi bo mu Minembwe, ariko tuzogaruka tubabwire ivyo bateganya gukora bari Goma. Hanyuma tuzobabwira kandi muri biganiro twongere tubasobanurire, tubereke ingene uyu mugambi bafise w'ihonyabwoko ry'umututsi n'abafise igisani mu muco nuko abantu basa mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, ingene bagiramiwe n'umugambi CNDD-FDD na FDLR na Tshisekedi n'abandi bakorana n'ayandi maboko. Tuzobishira habona muri kiganiro dutanguye. Nkaba rero nagenda batumirire mwese muri kiganiro ca mbere cyo kugurura ibi bikorwa byo gushira habona amabi n'integuro za bugufi ziri hafi zo kurimbura umututsi mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini, kugira ngo mutumirane muri benshi kuri iyi radio. Aya makuru muyahane, muze twicare tubaha amakuru kuyamenya ni kimwe, ico yakoza ni kindi. Nagenda babwire ko URN hitamo neza tutahengeshanije kwegeranya ibintu byose byoshobora gutuma genocide ihagarara burundu muri kano karere, ko twegeranije ibishobora gutuma ikinyoma cigishijwe gasasigwa kikambarirwa n'imyambaro yacu, bakacambika imyambaro ihoraho, ko byose twabishize ahabona mu kubishira mu bitabo tukavyandika, tukagomba kubashikiriza kugira ngo muvyibonere. Kubera ko iyo uvuze amajambo barayibagira, ariko iyo wanditse ntibigenda uko. Ngire ko ndababwira ko
bamwe muri abo bamena amaraso abajenosideri bariko bandika ibitabo vyo kubesha. Tuzobabwira ku gitabo giherutse kwandikwa n'uwitwa Ntibantunganya Sylvestre yabaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuye mu mugambo Sawanya Frodebu, aho yabeshe ibintu nka bibiri nyamukuru. Ubwa mbere yabeshe ku byo bashinze by'umugambwe, ubu abesha ku bijanye n'ihunga ryiwe, aho yahungiye naho yarari mu myaka nzobereka, nkaca ndabereka iyo myaka aho yarari, kuba yaragiyeyo agahunga cyangwa akagenda akagaruka mu mategeko mpuzamakungu. Iyo umuntu ahunze igihugu akakigarukamo abahungutse, uko yoza kose abahungutse, hanyuma asubiye rero akagenda abasubiye guhunga. Ibyo rero tuzobibabwira, tubereke ingene bubahuka uyu munsi, bakandika igitabo cyo kuryanisha abarundi, bakabesha n'ivyo bakoze batakoze, naho bari batari bari, kugira gusa baryoshe abajene hutu b'abarundi kugira ngo bashobore kwitabira umugambi wo gutema abatutsi mu Burundi. Nagira rero ndabemere navyo nyine ko nzobishira ahabona. Sylvestre Ntibantunganya igitabo aheruka gusohora ni igitabo kirimo ikinyoma gikabije, kandi nivyaba ngombwa nzovyandika ndabishyire nanje mu gitabo mbeshuze ayo mabi ariko arakora. Nkaba ndabashimiye ubwa mbere ko mwantumiye, ngashimira banyumvirije, ngashimira cyane mu banyumvirije bari butange ikiganiro, bari butumirira abantu gukurikirana iradiyo kugira ngo tugwanye aka kabi kabisha. Plus jamais ça muri genocide, never again. Nishoboka mu gihe ikinyoma tutakiranduranye n'imizi, kuko imbwa yakubitiwe kwiburi ntiyahindukiye. Iyo imbwa ikubise uyijabutsa amazi ntigaruka, iyo utayijabukije amazi iragaruka kandi ishobora kukurya. Aba bajenosideri muze tuhagurukire, dushira habona ukuri kose kwiyo babikura n'ababibafashamwo, nabo ibyo babeshe tubibeshuze kugira ngo amahoro ashobore kuboneka. Muri iki kiganiro sinogera ntababwiye yuko bifashisha cyane mu gukora genocide, bifashisha cyane imigambwe n'amadini. Mu migambwe twaravuze intumbero ya URN hitamo neza, twarerekanye uko Afrika yo kwibohora ikava mu bukoroni. Igitabo kirahari. Ubu tugiye kwerekana inzira abarundi abo muri Afrika y'Uburasirazuba, mu karere k'ibiyaga binini no muri Afrika ndetse no kwisi yose dushobora gukoresha kugira ngo twikure ko aba banyakinyoma babicishije mu madini. Tuwerekane Bibiliya uko bayandika dukoresheje ibirimo, ko atadini na rimwe munsi y'irizuba ikurikiza ukuri kw'ibyanditse muri Bibiliya bakoresha. Ibi nzobibereka, nerekana iby'Imana ivuga n'ibyo abantu baca bahindura bagakora bakanga gukora iby'Imana ivuga. Ndababwira ko nta muntu n'umwe munsi y'izuba afise gutera ubwoba abandi ngo ababuze amahemo, kuko nta muntu n'umwe ariho yoshobora kurema umuntu, yoshobora kumubumba ngo amuhe ubuzima agenda, kuko nata muntu ashobora kurema uyundi, nta numwe ari kuri ukwica uyundi. Ingero mugeramwo niyo muzogererwamo, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nta bwoba rero, mwese ndabatumiye kugira ngo muze tuvuge ukuri. Ukuri niko kuzobabohora, niko kuzobakiza, niko kuzotuma ibihugu bitera imbere, niko kuzotuma ivyo abamaze kugira ivyo bubaka bishobora gukomera, ejo ntibizosubire gusenyuka. Ni navyo bishobora gutuma bizotunga iyo miryango yanyu kugira ngo ishobore kubaho muri kazoza turi mu turajamo. Mwese rero nkabasubiye kubashimira abahagarariye bandi mu gukora genocide mu Burundi mu karere k'ibiyaga binini. Umushefu nu Burundi burongowe na CNDD-FDD, umugambo CNDD-FDD w'inkorabara, hanyuma bakaba ariko bakorana na FDLR, Wazalendo, Tshisekedi, Ububirigi na ADF irwanya leta y'u Buganda. Abo nibo bari kwisonga. Nkaba rero no babwira yuko abasokuru bayamaze ngo tubiri tuvurana ubupfu, babiri baganiriye bashobora gushika kure. Umugambi wa URN hitamo neza no gusenya ikinyoma, no gusenya genocide, no gusenya ideology ya genocide ikoregwa
muri kano karere kandi tuzobigerako turi kumwe namwe. Murakoze. Apotre Berantungwa nayo ushimiye ku byo dushikirije, nshimira namwe mwariko murakurikira kino kiganiro naho ikana twateguriye kigarukire. Mwakoze kubana natwe, cyonda like, share ndetse no hasi wandike muri commentaire ku bafise ivyimviro. Mwakoze kubana natwe, cyonda naho hasi handitse subscribe nimba utarayivyonda. Nimugire aho mubahwe. Murakoze.